tugiye twiga ukundi kwizera kudasanzwe. Reka dusome Itanguriro 24 kugira ngo nkoreshe umwanya neza, sinza guha ubusoma cyangwa ndabisoma jewe. Itanguriro 24 ku murongo wa 53 kugeza kuri 54. Itanguriro ni igitabo gitangura. Navuze 23 24. Itanguriro 24 ku murongo wa 53 na 54 ni page ya 28. Turasoma mu izina rya Yesu siko mahabonye. Uwo muntu asokorora utugenegene tw'ifeza n'utwizahabu n'impuzu abiha Rebeka, kandi aha na musaza we na nyina ibintu by'igiciro. Baraheza barajya baranywa, bo nabo bazananye barara ngaho. Buraca bavyuka mu gatondo, aravuga ati nimunsezere subire kwa databuja. Amen. Iri ni jambo ry'Imana. Haleluya, haleluya. Uku kwizera ko kujana dote utararesha. Muravyumva? Ukwizera ko kujana dote utararesha. Dote na gafaransa gutwara inkwano utararesha. Turacyari kuri Aburahamu. Aburahamu arabonye arashaje. Imana aho duherukira dimanche, hari Imana yari yamutumye kujana imugeza ko yojana Isaka ngo akeregwe abe ikimazi. Wongo kweli? Maze Imana imuha intama y'ikimazi. Tugezaho rero Isaka akuze, ashitse ku myaka 40. Nyina nawe Sara yaheruka gupfa. Rero Isaka afise agahinda ka nyina Sara, akeneye umugeni. Vuga umugeni. Sara nako Isaka tukiri kuri Aburahamu acatuma umukozi wiwe mukuru mu bakozi yari afise w'umwizigirwa kuja kuronderera umugeni umuhungu wiwe Isaka. Acamubwira ati ndagupresirize neza, ntugende muri aba banyakanani, ariko ugende hari iwacu abari uja kuronderera umugeni. Aburahamu acagira ukwizera ko aza kuronka umugeni. Yavuze iki? Yavuze ati ukabwira umukobwa ngo ingo tujane iwacu, akemera, icyo ni kimenyetso cya mbere cy'uko azoba ari uwacu. Kandi kutazofata ngo umuhungu wanje ngo umujyane muri abo banyakanani. Yesu ashima. Sinza kuvugamo byinshi kubera umwanya ari muke. Mugabo icyo ngomba kuvuga cyane ni ukwizera ko gutegura ibiza kuba kandi utarabona n'icyambere. Nuravyumva? Ugapatana n'umusharpentier nushira amabati ku nzu utararonka amahera y'umushinge. Aburahamu ategura dote ya Isaka ataramurehereza umukobwa. Wa mukozi aragenda asaba ibimenyetso. Kumbure ni hanyuma iki ni 8, murazi ko twizi ibintu ndwi kuri Aburahamu. Iki ni 8 kuri Aburahamu. Iki 9 tuzobandaniriza hanyene. Tuzobona n'ibintu by'ibimenyetso ingene bigenda. Hari n'abavyihenderamo nk'abajene bobo n'ibindi birebire tuzovyiga. Ariko kandi wa mukozi wa Aburahamu aragenda araseruka arakora nk'uko yamubwiye, maze acasiga tanzeyo na dote. Isaka tarabona umukobwa bamurehereje. Uko si kwizera. Ivyo tumuna telefone atebana namubonye, hari umukobwa nabonye w'inzobe wirabura gatonya munini mwembamba gato kumbure sinzi, ukabanza bazuka tumuna mubwira ku telefone akamenya basi uwo umuzana ingene asa. Ongo kweli? Ariko kwizera Aburahamu atanga dote,
ati genda niyemera uzora nka niyemera n'inkwano ngiyi ucumuha kandi muce muzamuzananye. Bwana stressa uko n'ukwizera kudasanzwe. Aho umunyeshuri muri 6e primaire atangura gutegura komite y'umunsi wa diplome wiwe. Aho utangura kugura amadirisha y'inzu zubaka utaragura parcelle. Icyo kintu kirarandura. Aho Imana iri ntikawusha. Urazi kubwira Imana ati jewe nzora ndaguha ikigira 10 utararonka n'akazi. Urazi gutegura komite ya mariage utararonka n'umufiance. Isoro umwe yari yagize dote haize imyaka ataragira mariage, wabona umukobwa wambwiye atewa na mukobwa turamuha uwundi ubufaranga bwawe turabusubiza. Ndambwiye ati yo si shida, urazi ngorane ufise nuko utarashinga itariki ya mariage. Woshinga itariki ya mariage amahera acayizana. None amahera yoza gukora iki mu utarashinga icyo amahera aza gukora? Kandi uzubigeze ngubwije ukuri ku kwizera. Igihe cyose uzoba utarashinga mu kwizera ikiza gukora n'uburyo bukora muri kijya kintu ntibushobora kuboneka. Tegura itariki ya mariage. Ukwizera ko gutanga dote utararesha. Ukwizera ko kujya gusaba umuderi w'impuzu umugabo wawe atarayikugurira atararonka n'akazi. Ubwo akajya gusaba imideri nka beni. Vuga ati bo jewe rero umva nzora nambara ya yindi bazitangwa iki na ya yindi na ya yindi na ya yindi na ya yindi. Aho umugabo rero ari mu wanyuma agira heza ishuri. Azobanza heza ishuri arondera akazi. Uko kwizera kurakuraho kurarandura. Ukwizera ko kugirira umwana wawe parcelle madama wa ataratwarinda. Sinzi ko muvyumva. Uko n'ukwizera kurandura. Uyu musore yarungitswe nako uyu mugabo yarungitswe na Aburahamu kubera yagiye atwaye n'inkwano. Ikibazo yarafise yakironkeye inyishu. Yavuze ati Imana ninashika muri kijya gisagara ndavuga ndi nkabwira umuntu ati amazi yo kunywa. Iyo muntu akacavuga ati ncanwesha ati inywa hama nze guha n'indogoba zawe. Indogoba yarafise zari nyinshi zimgendaniye. Atu azobariwe. Kandi yaramurose byari bishoboka ko yari kugenda akagaruka uko ataronse icyo kimenyetso yavuze. Ariko kubera yagiye yipanze afise ibikwiye byose nk'inkwano, Imana yaciye ibikora. Abantu bazi kugwana neza bafashe urugendo nimba bagiye kugwana hakujya y'uruzi cyangwa hakujya y'ikiyaga, bageze hakujya bafata n'amato bakayaturira. Bavuga ati ntidusubire inyuma turavansa dupfa dukira nahanye. Impamvu wowe bidakunda, impamvu bidashika, ugira ukwizera gufisa amalogike mu mutwe. Uvuga ati kameme twarize ibintu bitumvikana. Nk'agakobwa kanje kiga 6e kweli benda gategurira umunsi wa diplome yiwe. Ukareka gutegura diplome yiwe mu 9 aratwarinda. Ubura gutegura komite ya mariage y'umuhungu wawe mu 10 agateza inda.
le monde spirituel, isi y'impwemu ikora mu mpwemu. Isi y'umubiri, monde physique, ikora n'amalogike. Muri physique, akanda karekuye ni ngombwa kagwe hasi, kubera iyi si ifise ukundi gakwega. Mugabo mu mwemu ndashobora kugashira ngaha kakaguma ngaha hejuru kubera impwemu. Mu buryo bw'impwemu buratandukana n'uburyo bw'umubiri. Mu mubiri umuganga avuga ngo umuntu ntashobora kurenza iminsi 3 atajya, ni ngombwa ce. Ariko munsi y'impwemu tugira amafungo y'iminsi 7 ntihagire ico tuba. Mu isi y'umubiri umaze karana ijuru ujya ku mugoroba gusa urapfuga hwera ukunda ugasigara umeze. Ariko mu isi y'umwemu karana ijuru ntitwazimaze, ntitwari dufise ibisante, twaratwenga uko n'intwenga ivuye ngaha sawa sawa, kandi tumaze karana ijuru. Rero ngomba kutangura gutahura mu buryo bw'impwemu, utangure gutegura. Muganga yakubwiye ngo urumva rero ngo kubera wagize yasanganya tukaba twaragukuye mu gitereko, urumva ntuzopfa uvyaye. Iyo ni isi ibiboneka. Mu isi y'impwemu tangura gutegura agakopo uciramwo, tangura kurondera vya bikanzu vy'imarinyeri niko bavyita uzora wambara, tangura kuzurimenyereza kugenda. Sinzi ko byumva. Mukobwa umwe yanerefanye mu gatondo amubwira ngo waransengeye ngo nari maze imyaka 20 ngwaye ingwara ikomeye cyane. Ati mugabo kuva aho wasengeye yaraheze, sinamenye ingwara yari. Ubwo n'ubushobozi bw'Imana. Nta muganga ashoboye gukiza ingwara yananira. None aba bashinze intahe waragwaye ugutwi si Imana. Ugize ukwize buri ibintu byose bipfira mu kutizera bigakirira mu kwizera. Umuntu umwe yashingiye intahe turi ngaha twavuze duti abatahora barya agakoko nibatahe bashikire kuri nkoko. Yo mudamu yarantwengeje yambwiye ati nashitse muhira nari maze ati ibintu byitwa inkoko narabihe sinabiheruka na gato. Ati sanga inkoko muhira ifunze musidirisha kwiragiragira utuntu mvuye kuri eglise. Ati serugo nti uyu mushitsi nako ngo iyi nkoko bashize ngaha ni yande. Yaraze ngo n'umuntu yayishize kaho nyine yayibikije, ntiyaracibuka n'ijambo ryavuzwe hari dimanche nyine. Mugabo ambwira ati ni gwacu utegura. Ati naye karanze ndiko ndaririmba. Aya majambo y'Imana nimuze muyafate minenero. Bwana siwe sana. Mu kwizera tangura iby'akazoza uri muri ku. Hari ibintu bidashobora kukuzibira bimaze kubona wafashe umurongo. Abagendesha imiduga murabizi. Uri imodoka uri kuragenda wamaze kwiyangaja n'akaduga naho koza n'amanyama menshi kageze hajya karafrena kumaze kwiyangaja. Mugabo gaza imbere ugatangura kuzuragira gutya wawo ndaca guca imbere akigira naho kazosigara ngaho ugeza saa 8 ngo ndi ku maferuje naho nta feruje yatse. Bwana saide sana. Tangura mu kwizera gutegura ibiri imbere ubona kumenga byo bikomeye, utangure kubitegura muri uno mwanya kugira ngo kazoza kawe kazobe keza.
nta munsi n'umwe urigera wambara impuzu ishonesheje. Uja muri vayura niko bazita, abandi bazita Vietnam, sivyo no? Abandi nabo kazita demi Dakar. Tangura kwimenyereza abatayere, size kuvyumva. Genda upatane n'umutayere, umubwira ati none kanzu ikostume ikunda kwambara iki, ukunda uko kwambara iki, iribaya rizimvye rishonerwa ngaha. Je nta mutayere nzora nzanira impuzu atari wewe, sawa? Ngabanya tupatane beje, urumva nkunda kuzaniye zitatu mu kwezi wocuzura urangabanya nga ugapatana utararonka akazi. Kubera Imana itamaramara itavuga ngo yongo ari imenya se yavyishizemo se yavyitayemo. Imana irakora ibishoboka byose kugira ngo cyakindi watuye gishoboke. Twarize ijambo rivuga ko Imana yakomplisa ibyo tuvuga. Twe turavuga harimo depo, amukana kacu harimo depo y'ibintu byinshi cyane dusohoye bigakuri. Ni ijambo gusa urarisohora rikaba ari ukwezi kwa bonus, urabivuga bonus zikaza. Bwana Sfesa, tangura guhindura ubuzima bwawe, utangura kugira ubuzima bwo kwizera, utangura kubaho muri kazoza no gukiri muri ko, kugira ngo ubuzima bwawe fata umurongo sawa sawa. Apana kubaho ubuzima bwo gukekeranya no kwiyumvira ibidashoboka. Tangura kurema ibishoboka, tangura kuvuga amajambo ashobora guhindura n'uyumvise, ashobora guhindura n'abavyumvise. Sindabitevye, hari ikintu wari witeze mu minsi iri imbere, mugabo ntabwo wari wigeze ugitegurira tera imeze neza. Isaka yarazi ko azorongora, mugabo mu gutegura tera yafasha arungika inkwano. Bwana Sfesa, uragomba kuzora wambara izo mpuzu zishonye, ariko mu gutegura tere banza ugende urondere umutayere muvugana. Ugomba kuzubaka inzu, ariko mu gutegura tere genda uvugane n'umunjeniyeri, mbega inzu imeze uku, agupangira gucore yagucapire. Haleluya. C'est ça le kwizera. Ngo ndasazi iwacu mana, mana ndasazi iwacu mana. Tegura wafiye d'honneur. Nani wafiye d'honneur urategura? None nindazoza kukurisha. Tegura wafiye d'honneur mariage iraba. Uravyumva? Tegura wafiye d'honneur mariage iraba. Uguruza konte bazora baguhemberako akazi urakaronse. Sinzi ko vyomba. Ejo turi kuri mariage twahashitse ivyuma bitavuga. Ujeje ivyuma cyambwira ngo mixer yahiye, ngo yafumvye umose ngo ndahora sinavuga ijambo. Hacaza umuntu arambaza ati habaye iki, cyavuga ngo mixer yahiye. Numva Imana imbya ati pu, nk'ivyo jambo uvuze ni hindura. Ndavuga ngo umwotsi wafumvye muri mixer mugabo ni yahiye. Mugo ndavuga none nkiri jambo mvuze. Ubijeje yamaze kumbwira ko vyaheze, vyazimye ntibavugira kuri micro, bagiye kuzana ibindi vyuma kuri fekabu kugira ngo bikore. Haje uwundi ndamubwira ngo umwotsi wafumvye muri mixer mugabo ni yahiye. Haraza uwundi ngo none ko ivyuma bitari ko biravuga ntibagiye kuzana ibindi mugabo umwotsi wafumvye muri mixer mugabo ni yahiye. Hama turabizana uko nyene hano. Zanumva biriko biravuga naye nicaye haje. Amanca njari inyuma nitagenze gute. Twasanze tahi. No, ifo ko mutangura kumenya ububasha buri nga ni depo. Aha dufise ububasha bwinshi. Ibi mbabwira nuko natangaye
mbona ijambo rishobora gukora mixer. Abazi ivyuma murabizi kimaze gufumba umwotsi c'est fini. Wongo kwi. None si ibindi ko ndavugiramo. Kubw'ijambo gusa. Ijambo rirahindura ibintu byose. Uko kwizera rero tangura gutegura terrain y'ivyo ugomba ko Imana izo gukorera, uce inzira, uce amakanivo, uvyabirize hose bigende neza, hama wishikira aho ugomba gushika. Ngurumva ngo Mana ngo maze imyaka nkora akazi k'ububoyi, ngurumva ngo nari nkeneye ko abumotari aho yatafuta ta permis ngo bumotari ndera permis kwanza hama sinzi kuvyumva. Ukwizera ko gucumba ubugari utararonka imboga, urakumva? Urashonje ufise agafu konyene, urukuro pepeya imbabura ugashaka agafu gatangura gucumba atamboga uraronka. Uko kwizera kuramara. Kwimenyeza gushinga intahe yo kuvuga ko wakize utarakira. Numva bakubwiye ko ugwaye fwa, sinzi amaserose, sinzi za hepatite B, C, sinzi ko zishika no kuri Z. Ugatangura guprepara témoignage ukavuga ati bojewe nzoshika hajya mfate microphone. Pasteur azoca avuga ati abatekinisiye matevye kuzana microphone. Hama bace bayima nanje zoca nsoma, ndashima Imana ko nari ngwaye hepatite C, nari nagiye ikibimba birabananira, ngenda ikibumbu birabananira, ngenda iremera birabananira, ngenda none Imana yarayinkijije. Ugategura témoignage. Uko niko kwizera. Ukiprepara gutelefoni buraya umuntu muzinanye yamaze y'imyaka utararonka amayinite. Urabyumva cha. Basereka mvuga ivyumvikana. Burategura parrain utararonka fiance. Burategura marene utararonka fiance. Burategura president komite utararonka fiance. Ivyo birinjira. Genda ubazi beye y'ububati, ubazi beye y'amagarderobe, ubazi beye y'amadivan, apana kuzana je commence la vie. Utangure kubazi beye ya bya bindi equipment yose yo mu nzu utararonka akazi. Uvuga ati ndarushe kurara mu cyumba kwa papa ngo na mama ngomba inzu yanje hama cyongora. None nk'ubu Yesu agomba kubigwaye uno munsi utazi nibe yavyo. Nk'ubu imisore ngano ibaza ibe ya garderobe ibambwiye ntayo bazi, kandi muri projet zabo garderobe nirimo kuko niyumvira ko azogura amahuzu acashiramwe. Kintu cyambe yiyumviriye ni safuri n'umwiko ni mudahara bano side sa bano side ten. Ngomba gusengera umuntu agomba ko Imana imukuza muri uko kwizera, kandi Imana izikorane nawe muri uko kwizera. Umuntu avuga ati jewe Mana ninkora muri ubwo buryo nawe uzoca ukora, abari bahaguruka dusengera. Ufise udukobwa kambere gafise 12 mbwa ukarotegura ijambo uzovuga kumuka mariage umukobwa wawe. Vuga ati nta mukobwa wanje azosazira muhira. Amen. Jesi ndavyara abakobwa ariko nanje ndabivuze ko nzovyara abakobwa. Nta mukobwa wanje azosazira muhira, nta n'umuhungu wanje muhira. Abahungu nabo barasazira muhira. Yesu ashima. Ngira mbaza umuntu atarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza bugingo bwiwe ashira ukuboko hejuru.
hari umuntu atarakira. Yesu aguhezagire cyane. Amen, amen. Yesu aguhezagire cyane. Hari undi atarakira Yesu. Yesu aguhezagire cyane. Undi atarizera Yesu Kristo, ataramakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, ashira ukuboko hejuru. Yesu aguhezagire cyane hariya. Amen, amen. Hari undi atarakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe, ashira ukuboko hejuru. Yesu abahezagire cyane. Hari undi atarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe, ngo ashire ukuboko hejuru. Baje bashize ukuboko hejuru, reka tubasabe bigore bashike ngaho imbere. Mubafashe ababegereye. Tubasabe mufukame ngaho. Musuyemo ano majambo ati: Mwami Yesu, uno munsi ndakwakiriye, ndatanguye ubuzima bushasha, ndahevye ibyaha byanje, umanagure mu gitabo cy'urupfu, unyandike mu gitabo cy'ubugingo, nzobane nawe ibihe byose. Amaraso yawe anyeze, ivyo nakoze byose zibagiranwe, maze nkorane nawe, uzoba umukozi wawe kandi uzompa ijuru, mu izina rya Yesu. Amen. Reka ndabasengere, nsengera nabo bakeneye ko Imana izorikora muri uko kwizera bazobakoresha. Mwami Yesu, uri mwiza kandi uragororotse. Ndagushimiye kubw'abana bawe Mana bemeye kukwakira ngo babere umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Kuva uno munsi ibyabagiriza byose bihere, icyaha cyose cyababoneka ko Mana kihave, maze ubuzima bwabo bube bushasha, maze amajambo yabo abe mashasha, maze ibyo bakora byose bibe bishasha, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazarete. Ndaguhamagaye Mana ushoboye byose, Mana uhambaye, Mana wigaragaza nk'Imana, kugira ngo bagirire neza kandi bazoba abakozi bawe, kandi no kwiherezo bazogira iherezo ryiza. Mana ndakweretse mwene data ahagaze, ndagomba Mana kumugirira neza uko kwizera Mana afise, mu izina rya Yesu Kristo, maze ugukoreremwo, maze icyo azovuga mu kwizera kize kizova uko nyene akivuze, mu izina rya Yesu Kristo. Ndagomba kubaduza mu kwizera Mana, bamenye ukwizera ko gutanga dote atararesha, mu izina rya Yesu Kristo. Babona ibitangaza byawe Mana, tubone ikiganza cyawe, bimenyekane kuri Imana ihambaye, bimenyekane kuri Imana ikomeye. Nizeye kubyumvise Mwami kandi kubikoze, ni mu izina ryawe gera Yesu Kristo umwami wacu. Amen.